Allo mwaramutse sinzi ko ikibazo ca comprehension abantu bafise cyangwa kubera umwanya muto tuba dufise wo kumviriza video kuri video nakoze aho Samuel yavuga ngo igihugu gafise uburenganzira bwo kwaka ubwenegihugu kaje kiguha amasaha 28 ngo bavuye mu gihugu. Je navuze ko bidashoboka, harimo batanga kuvuga ngo raba karoro ngo muri Amerika ngo abantu ngo batswe ubwenegihugu. Bantu b'Imana nukuza muraba iyo mukuye information nivyo namwe mvuga mu Burundi hariho mediocrité yuko abantu bumva information mu kabari batayitohoje bagaca bayivuga. Mu vy'ukuri nibaza ko abantu Trump yabanje kwirukana ubwa mbere arabo bita illegal migrant n'abasampa papier mu Bafaransa n'abantu bahari batabire badafitiye uburenganzira badafise akantu nakamwe kabaranga, abo nibo yahereyeko. Birashoboka ko hari abandi bafise permis temporaire izikinyeshure izukuvisa n'ibiki aburumva subwenegihugu. Birashoboka muri Amerika hariho stage y'ukura mu bwenegihugu bita ntuzeye green card, ariko nabwo subwenegihugu ndibaza mu mpinyuza bari muri Amerika iyo naho nyene birashoboka bakayikwaka mu bisanzwe. Mugabo ubwenegihugu ntuburabushikako. Hanyuma ubwenegihugu uhawe n'ubwenegihugu wavukanye navyo nyene n'ibintu bibiri. So ubwenegihugu uhawe barashobora kubukwaka, denaturalisation iyo irashoboka. Nk'akarorero basanze wakoresheje fraude, akarorero kamwe hari abantu bagenda mu gihugu bakavuga ati urongoye umuntu ucuronka ubwenegihugu, hanyuma abantu bakora mariage ya fraude, hari n'abarongora ngo famille zabo bakaronka ubwenegihugu, ubwo bwenegihugu basanze mwarabeshe bashobora kubukwaka. Ivyo c'est très normal. Mugabo ubwenegihugu kavukire ari nabwo abarundi benshi bafise, ubwo ntawe bukwaka kuko muri ide ya Samuel ko kuvuga ngo umuntu wese leta irashobora gufata umuntu wese niyo kindi ndaruzaniye Michel Gregoire Capitorina ari kurima ari kuvoma ari gusenya ari umwarimu ari umuganga bakamubwira ngo ntusubiye kuba umurundi ngo ntukire umurundi. Ivyo nibishoboka, okay? Ico ni kimwe. D'ailleurs ico tugomba kuvuga kandi iyo tuva ku Burundi ntuvuga ngo muri Amerika birashika amategeko muri Amerika akaba atandukanye n'amategeko yo mu Burundi. Mugano muri Amerika je noshinga intahe yuko ata muntu yavukiye muri Amerika dimwe kuvukiraho ntibihagije kuko ushe kuvuka utari umwene gihugu usibye ko muri Amerika bafise ijya ntuze use solely bon ivyo biri compliqué. Je kuvuga yuko ubwene gihugu ufise ari bumwe ari bwo wavukanye kubukwaka, je nibaza yuko ivyo atari ikintu coroshe. Akarorero Snowden, ujya Snowden ntuzeye Snowden yagize yarikinze amabanga ya Amerika, yabaye contractor kumbure Pentagon canke DOD, Department of Defense, hanyuma acarana vyica acahungira mu Burusiya novuga ko ari umwansi wa Amerika canke umukeba. Ntabwo n'igihugu baramwaka siri forero fero ugene bari kubwaka bwa mbere. Come on now, come on. Niba Snowden agifise ubwenegihugu ninde wundi muntu muri Amerika kweri yovoronka ubwenegihugu yaba iyo principe ibaho n'ubaracara umunyamerika. So nukuza muraraba iba muri Amerika c'est différent, population muri Amerika iratandukanye, abantu benshi bavukiye hanze baranka ubwenegihugu bwaho, hari abandi baje ku bavyeyi babo batari badafite uburenganzira bwo kuba mu gihugu, donc hari illegal migrant bavyara abana baho kumbure baraburonka sero rwaya aho bari baherereye. Ivyo nivyo bikunze gutera conflit. Mugabo ntanyine sindamenye neza ko hari abantu benshi Trump yanse ubwenegihugu bari babufise, ntabo ndumva pe mumbwira bari muri Amerika hari abantu Trump ariko yaka ubwenegihugu babufise canke abarundi muri mufise ubwenegihugu murafise ubwoba ko Trump azohava bubaka. Ine ni case nibaza ko ivyo Samuel yavuze atasanse bifise kubera ikindi pratiquement bakwatse ubwenegihugu baguhaye 24 heures boca bafitana bakujana, none boca bakujana he? Kandi ntuvyitiranye n'ibyo ngo leta yarabambuye ngo leta yarabomoye leta biya vyo guhunga leta so kuvuga ko kwatse ubwenegihugu urahunze juste, okay? No kuvuga iyo leta ihindutse canke wowe hinduye imigambi urashobora kugaruka. Hari abantu benshi bahunze basubira akagaruka nabwo barabene nabwo batabwira igihugu bace babusubirako. Umuntu avuze ngo Micombe yaratse ubwenegihugu abantu yarabomoye, bo urashobora komoka kubera intambara mugano ariko bahungutse hari ubwenegihugu basubiye gusaba. So no nukuza mutitiranye ibintu bya comprehension game nga biratugora cyane rimwe birambaze ndiko ndasoma
okay mugira umusimbiza